rero eka turabe akaboregwe kari muri bya binyobwa byose twagenda tuvuga mvaruganda, amaji, amafanta, amata azatekeye, biriya byose na bya birungo biza mvaruganda biza bitekeye. Imana idufashe idutabare cyane. Rero muribuka mwibuke imburi nabuye ry'ibiremwa bisa n'abantu bikaba mu bantu, bikitwa abantu, bikagira imico n'imigenzo nk'iya kiremwa muntu, bikagira imibereho nk'iya kiremwa muntu. Ibyo byose twarababwiye kandi atari abantu. Narababwiye ko ibyo biremwa byaje kugira ngo byice bigeseze kiremwa muntu atabiciye n'ikanda. Ibyo biremwa rero ni abadayimoni bambaye imibiri y'abantu atari abantu. Bino biremwa ibyo rero biriko birahumanya kiremwa muntu hakoresheje ubwenge buhambaye nk'uko Daniyeli yabyeretswe, n'amayeri akomeye nk'uko twabisomye. Hariho rero abihenda mu mitima ngo amazi ngo bayahingurira iwacu, ngo kandi ngo n'iwacu ngo hariyo amahindisi y'izoshi, ngo none zihumanye mu buryo ubuhe, ngo mbega nyamba ayo mahinguriro yego ngahingurirwa ngaha, none bihumanye gute? Imana idufashe rero. Ngo mbega none ko ahingurirwa ngaha iwanyu, les produits de conservation ziva hehe? Les agents de conservation ziva hehe? Tuvuze agent de conservation tuba tuvuze ziriya produit ziva hanze bakazishira mu mazi, mu maji, kugira ngo ntizibashe kubora cyangwa kunuka, ry'amazi ntanuke cyangwa amajwi ntanuke cyangwa ngo biriya birungo bihave binuka. Uranozofata utomati ushira muri blender usye ucushira ahantu utasijemo agent de conservation, mu minsi uzosanga rurimo rurajaga mwinyo, naho uzorushira mu gashashe ugafunga neza. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo, mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira. Duherukana turiko tuvuga ko inzoga ikiboreza ko isumbya ububasha abadayimoni b'abanyabubasha bo mu bwami bwa Satani, ngo kuko iyo abadayimoni bari mu muntu, ngiyo uwo muntu bamusengeye, abo badayimoni baramuvamo. Ngo mu gihe umuntu yaborewe, bidashoboka ko ako kaboregwe gakugwamwo n'amasengesho. Imana itutabare. Twarabonye ko inzoga irimwo ububasha bwa Satani, kandi ububasha ngo bwa Satani ni Satani ubwiwe. Twarabonye ko kunywa inzoga ko ari ukwiyuzuza ububasha bwa Satani, kuyinjiza mu mubiri wawe ngo ni ukwinjiza ububasha bwa Satani muri wewe. Twarabonye ingene inzoga ishitse mu mpwemu y'umuntu, ingene imukoresha ibikorwa
nk'aho aba ari abadayimoni baba bari muri uyo muntu, naho nyene aba bandi b'inkomezi. Imana idutabare. Twarabonye ibi biteza ubusambanyi bw'uburyo bwose, ubwicanyi bw'uburyo bwose, kugwana bitewe n'akaboregwe, gusesa amaraso hakoreshejwe uburyo butandukanye, imbugita, icumu, isuka, igipanga, umuhoro, kuniga cyangwa gukoresha inkoho, ugasanga bikozwe kubera akaboregwe. Inzoga iteza indyane mu miryango no mu kibano, aho hose intonganya, ishari, igono, kutumvira, kwikakisha. Imana idufashe cyane. Twarabonye kandi inzoga ko iteza ubwibone. Iyo umuntu yayinyoye yumva ko ari umunyenkomezi kandi ari munyantege nke. Rero reka turabe akaboregwe kari muri bya binyobwa byose twagenda tuvuga, mvaruganda, amaji, amafanta, amata azatekeye, biriya byose na bya birungo biza mvaruganda, biza bitekeye. Imana idufashe, idutabare cyane. Rero ngo byovyo bisumbya akaboregwe ivyo mpejeje kudondagura. Ngo hakunwa ayo maji, ayo mafana, ukarya ivyo birungo, ngicoroshe nuko woja ku kabare ngukagura ugwagwa bambije amasaka, arya amasaka nyine mwese muzi, ngukanwa. Ngo naho uwunywa wese ugwagwa atazobona ubwami bw'Imana, ngo ntabwo azinjira ngo mu bwami bw'Imana. Ngo kuko ngo uwunywa ugwagwa ngo agira ingaruka mbi nkeya kurusha wewe unywa ayo maji, ayo mazi mvaruganda n'ibyo bindi byose twagiye dusemerera. Imana idufashe cyane. Tugira rero mukurikirane. Ubu tuje gusobanura neza, mwumvishije ibibi bituruka ku nzoga, ibibi bituruka ku kaboregwe, ibibi bituruka ku bintu byose by'ibiboreza. None ibyo duheje kuvuga turi Imana iriko irasemerera nabyo, ko Imana ivuga ko ari ibiboreza, nabyo bifise ingaruka mbi. Birateza ubwicanyi bw'uburyo butandukanye, birateza imitongano mu kibano no mu miryango. Egome, reka turabe, tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubandanye dusigura gushika aho tuza kugera aho muza kumva umutego Satani yateze kiremwa muntu, cyane cyane hagenderewe umugeni wa Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Rero reka dusome ibyahishuriwe Yohana 17, gice cya 17, turahera ku murongo waho wa mbere dushitse ku murongo waho wa gatanu. Imana idufashe, ariko ntituza gusobanura byose, kuko ibyo tugiye gusoma byose, buri nyuguti, buri jambo rifise ubusobanuro kandi bwinshi kandi buhambaye mu buryo bwa gihanuzi. Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Haza umwe wo muri ba bamarayika ndwi bari bafise za nzabya ndwi, avugana nanje arambwira
ati ngwino mwereke iteka rizocigwa maraya w'agahebuza yicaye kw'iteraniro ry'amazi menshi. Uyo abami bo mw'isi basambana nawe, ababa ku isi bakaborerwa vino nizo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama, yari yisakaje izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe cy'izahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Imana idutabare. Uyu mugore rero abazokurikirana neza bazokumva uwo ari we, naho tutazomusobanura tuzobigarukako turiko turavuga ko ibi byahishuriwe Yohana, kuko ngo hariho abagiye babisiguza ubwenge bwabo, ariko byose Imana ishimwe kuko ije byose kubigaragaza nk'uko iriko iragaragaza ibyo Satani yari yibwiye yuko ari amabanga. Dusomye aya majambo y'Imana, buno busambanyi mwumvishe dusoma ku murongo wa 2, ngo iyo abami bo ku isi basambana nawe. Buno busambanyi si burya busambanyi bwo mu mubiri abantu bose bazi, ngo buno busambanyi nguyo abami bo mu isi basambana nawe, ngo bisobanura ngo abami bo mu isi, ngo kuno gusambana ngo nukwemeranya n'uyu mugore maraya. Uyu mugore maraya arahari, ngo ariko benshi bagiye bamuvuga uko atari. Imana idufashe. ngo ababa ku isi baboregwa vino, nizo busambanyi bwiwe. Ni ukuvuga ngo kano kaboregwe kandi kavuga hano, buno busambanyi buvuzwe hano ngo si ubusambanyi burya bwo guhuza ibitsina, oya, isi burya busambanyi twebwe tuzi, ngo ahubwo avuga ngo ababa ku isi bose bakaboregwa vino nizo busambanyi bwiwe. Ni ukuvuga kano kaboregwe murantunga, Imana iriko iravuga ngo kari mu buryo bwinshi. Hariho akaboregwe ko mu buryo bw'inkwemu, n'akaboregwe kagaragarira abantu bakabibona bakabyitegereza. Imana idufashe. Ino vino rero ngo ni vino iri uburyo bubiri. Hari vino y'uburyo bw'inkwemu, ariyo majambo y'ikinyoma, na vino igaragara ihishwe mu buryo bw'ubwenge, ariyo vino turiko turasemerera, iri muri ajya amazi, iri muri ajya amafana n'ajya amaji, ariyo vino iri muri bijya birungo byose mvaruganda. Imana idufashe. Gatatu havuga ngo anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa
n'agahama, cyuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Rero uyu mugore nk'uko nababwiye arahari, kandi n'iki gikoko kirahari. Ibi ni ibintu byafinditswe mu buryo bw'inkwemu kugira ngo igihe kigeze bize bifindurwe, kugira ngo ishengero ryikangure. Imana idufashe, naho ngo hariho abagiye babavugishwa b'ibinyoma babisigura ukutariko. Imana idufashe, ino mitwe indwi irahari n'aya mahembe 10 arahari. Imana idufashe, bino tuzogaruka turiko tuhishura ku byerekeye rino bonekerwa rya Yohana. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama, yari isakaje izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe cyuzuye, afise igikombe cy'izahabu mu minwe, cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Imana idufashe. Abona no mugore afise yambaye impuzu z'inyambarabami. Ibi birafise ubundi busobanuro ngo afise izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ibi byose nibyo ariko arahendesha bano bami bo mu isi, bigatuma basambana nawe. Kuno gusambana nawe n'uno mugore twabonye ko atari ubusambanyi burya bwo mu mubiri, ahubwo ni ukwemeranya n'uno mugore. Kuko ngiyo umuntu yari akorera Imana akaja akemeranya n'ibindi bitari iby'Imana, ngo ababaye umusambanyi. Kuko mu buryo bw'inkwemu ngo umugore bisobanura ishengero, kandi umugore ishengero risobanura kandi umugeni wa Kristo. Iyo ugiye kwemeranya n'imikorere ya gishetani, ngo ubuhejeje gusambana. Imana idufashe. Uno mugore rero ariko ahendesha abami bo mu isi tuno tubuyenge tw'igiciro kinini n'inzahabu, bigatuma bemeranya nawe, aribwo busambanyi. Ega Imana idufashe. Ngo afise igikombe cy'izahabu mu minwe, cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Ni ukuvuga kino gikombe cy'izahabu, ngo izahabu ni ikintu ngo kirabika neza mu maso y'umuntu. Ngo igikombe rero ngo bisobanura ngo ni ikintu abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose. Uno mugore rero ngo kino gikombe cy'izahabu cyari cyuzuye ibihumanya n'imyanda yiwe, ngo n'ibintu ngo ni ukuvuga ngo igikombe ni ikintu abantu bakoresha iminsi yose mu buzima bwabo bwa misi yose. Ngo kino gikombe cy'izahabu rero ngo ni ibintu by'ibihumanya Satani yasutse mu isi, abantu bakabikoresha mu buzima bwabo bwa misi yose, ngo babona ko ari byiza, nk'uko kino gikombe ngo ari cy'izahabu, ngo kuko izahabu irabika ari ikintu kiryoshe
kuraba mu maso. Ikino gikombe rero cy'izahabu ni ibyo Satani yasutse mu isi, abantu bakabona ngo kari byiza, bakaca batangura kubikoresha mu buzima bwabo bwa misi yose, harimwo ya myambaro naho tutarayishikamwo, harimwo byose bino turiko dusemerera kugira ngo umugeni wa Yesu Kristo abihunge. Imana idufashe. Ku murongo wa 5 ngo mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, hahambaye nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Ni ukuvuga rero mu ruhanga afise izina ry'akabanga, ni ukuvuga ni umuntu yiyoberanije atawomutahura, bisobanura ngo ni iby'ibanga, utari umuntu Imana ibikweretse ntushobora kubitahura. Byanditswe ngo Babuloni hahambaye. Ibi tuzobigarukako neza, ngo nyina w'abamaraya. Ni ukuvuga aha benshi baciye bagenda basigura ukundi ngo nyina w'abamaraya, ariko ngisobanuro ya nyina w'abamaraya ngo nyina ni inkomoko y'ikintu, ngo kurya umugore cyangwa umubyeyi iyo abyaye umwana ngo bamwita nyina wiwe, ngo bisobanura ngo nyina w'abamaraya ngo ni inkomoko y'ibyo bibi byose, ngo ni inkomoko nyina w'abamaraya, bisobanura ngo inkomoko y'ibibi byose. Imana idufashe. Ngo kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi, ngo ni ukuvuga ko niwe nkomoko, uyu mugore niwe nkomoko y'ibihumanya byo mu isi. Nababwiye ko uno mugore ahari, ariho, ariko abantu benshi ntibabiciye n'ikanda. Imana idufashe idutabare. Dusome rero n'ibyahishuwe Daniyeli 8, byahishuwe Daniyeli 8 igice 8 ku murongo waho wa 25. Eka turondere duhere duhere kuri 24. Ububasha bwiwe buzoba bukomeye, ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe. Azogeseza bitangaje, akore ibyo yigombeye, atunganirwe. Azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge birorana. Azokwigira agahambaye mu mutima wiwe, ageseze benshi ataco binona. Mbere azohaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azovunagurika atawumukozeko. Kandi ibyerekanywe by'ubwira bugaca by'iyo minsi byavuzwe ni iby'ukuri. Ariko ugumize ibyo weretswe muri ntibate, kuko ari bizoba hahise igihe kirekire. Maze njyewe Daniyeli ncika intege, mara iminsi ndwaye, hanyuma mva hasi nkora ibikorwa by'umwami, ntangazwa n'ibyo neretswe kandi ntawo bimenya. Imana idufashe. Uyu ni Daniyeli. Ugiye gusoma ku murongo wa 18, 17 harakwereka neza ingene yabibwiwe. Haravuga ngo nuko
nuko yegera hondi nari mpagaze, anshikiriye cikivutu, nikubita hasi nubamye, maze arambarira atumve, yewe Daniyeli w'umuntu, mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'iherezo. 19 arambarira atumve ngira mumenyeshe ibizoba mu gihe cy'uburake bwo ku iherezo, kuko ari iby'igihe cy'iherezo cyashinzwe. Imana idufashe. Igihe cy'iherezo cyashinzwe, murazi ukuza kwa Mesiya ko yari intango y'igihe cy'iherezo. Abasomye mu bya Daniyeli ibyo birahari, ingene Daniyeli yari yarabihishuriwe. Ibi byaba Alexandre Rogan, murabizi, benshi barabisiguye kuko byari byarahishuwe, ariko ngo benshi bagiye kubimenya iby'iyi mfizi kubera Alexandre Rogan. Murabyibuka ababyize mu ishure ko twagiye tubyigishwa, ibi by'Abamedi n'Abaperesi ngo biza gusobanuka neza ari uko abantu bagiye basoma bacabona iby'iyi ngoma y'Abamedi n'Abaperesi bibaye, ariko ngo iby'uyu yundi mwami atahishuwe ngo benshi barabisoma bikabazazanira ngo uyu ni Antikristo, akaba ari we ariko akoresha uriya mugore twasomye, nyina w'abamaraya, ari we nkomoko y'ibihumanya byose. Imana idufashe, idutabare. Daniyeli arabyerekwa, aravuga ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, azogeseza benshi ataco binona. By'ukuri uri karageseza buno bubasha bwa Satani yahaye uno mugore akabuha Antikristo, kiratumye akenge kiwe karorana kandi ageseje benshi ataco binona. Bino tuzobigarukako ku bari bambwiye ngo nzogaruke mvuge ku mugeni azotsindwa uwo ari we, abera bazoneshwa abaribo. Aha niho tuzoza tuhasigura neza. Daniyeli rero arabyerekwa, amaze kubyerekwa ayerekwa ngo azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Abahambaye bo mu bwoko bw'abera rero n'abari baramaze guhabwa mpwemu yera, kuko mpwemu yera amaze kuza mu muntu, uyo muntu ngo ababaye ubuhambaye wo mu bwoko bw'abera. Twarabonye muri ya mburi kabera atari abantu bahawe mpwemu yera, abo twarabibonye, ariko abahambaye bo mu bwoko bw'abera ko ari abantu bamaze kubatizwa muri mpwemu yera. Murabyibuka tubisobanuza imirongo nk'uko Yesu Kristo mutanga bugingo yari yarabiduhaye. Rero uno Daniyeli arabyerekwa, yerekwa ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana. Ni ukuvuga akakenge rero niko kariko karaca mw'ibi bintu turiko dusemerera. By'ukuri yari yararoraniwe ngo azogeseza benshi ataco binona. Ni ukuri kano kenge rero kariko karakora mu buryo butandukanye, kariko karakora mu nyigisho z'ibinyoma, kariko karakora mu ivugishwa ry'ibinyoma,
kariko karakora no muri ubu buryo bazana ibintu babishizemwo ibihumanya, ibintu byica umuntu iyo binyoye mpwemu yera akaca kuvamwo, cyangwa mpwemu yera ntakuzemwo, ukaca ugira n'intege nke mu bintu byo gusenga, kandi n'amatwi y'uwawe bakayugara ku buryo umwigisha iyo aje kwigisha wewe wumva ko mengo ariko arata umwanya, kandi niyo wigishijwe ntutahure rya jambo ryanditswe mu butumwa Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere, uhereye kurya murongo, Timoteyo wa mbere igice 3 uhereye kurya murongo wawe usoma, uzobona ahantu handitse ijambo ngo bahora biga ngo ntibashika kugutahura. Bijya nabyo tuzovyerekana impamvu abantu bahora biga ntibashike kugutahura, kuko ngo impwemu zabo ziraboshe, bo bumva ibyo Satani ashaka ko bumva, ntibumva ibyo Imana ishaka ko bumva, ahubwo barahindukira bakagwanya iby'Imana ishaka ko bumva, bakabyita ibya Satani, ibya Satani akaba ari byo bita iby'Imana. Ibyo byagiye biraba no mu mavugishwa, abantu bakerekwa ibyo, reka tubireke, tuzobigaruka ko bakabwirwa ngo ni Imana ivuze, bakibaza yuko ayo merekwa bagize cyangwa izo nyinshi barose ko zivuye ku Mana. Ibyo biri muri ako kenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, akazogeseza benshi ataco binona. Abantu bagahura n'abahanuzi bakabanurira bigasora, bakabasengera bagakira indwara, eka ibitangaza bigakoreka, bo bakibwira ngo ni Imana ibikoze, kandi ari ka kenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, akazogeseza benshi ataco binona. Ibi tuzobigarukako turiko turavuga ingene Imana yaduhishuriye icyo bita iminyororo yo mu buryo bw'impwemu. Rero muribuka, mwibuke imburi nabuye y'ibiremwa bisa n'abantu, bikaba mu bantu, bikitwa abantu, bikagira imico n'imigenzo nk'iyakiremwa muntu, bikagira imibereho nk'iyakiremwa muntu. Ibyo byose twarababwiye, kandi atari abantu. Narababwiye ko ibyo biremwa byaje kugira ngo byice bigeseze kiremwa muntu atabiciye n'ikanda. Ibyo biremwa rero ni abadayimoni bambaye imibiri y'abantu atari abantu. Rero ni ukuvuga ino mburi rero iraza kuvuga ku bintu bijanye n'uku kuntu ano ma industry ashinzwe ngaha mu isi, bamwe bayahagareye muri bo ari byo biremwa. Turaza kuraba bino biremwa. Ibyo rero biriko birahumanya kiremwa muntu hakoresheje ubwenge buhambaye, nk'uko Daniyeli yabyeretswe n'amayeri akomeye nk'uko twabisomye. Hariho rero abihenda mu mitima ngo amazi ngo bayahingurira iwacu, ngo kandi ngo n'iwacu ngo hariyo amahindisi y'izoshi, ngo none zihumanye mu buryo ubuhe, ngo mbega nyamba ayo mahinguriro yego ngahingurirwa ngaha, none bihumanye gute? Imana idufashe rero. Ngo mbega none ko ahingurirwa ngaha iwanyu, les produits de conservation ziva hehe? Les agents de conservation ziva hehe? Rero kirazira
kwibwira ibintu mu gihe utafashe igihe usenge. Rero bene data, kwizi produit de conservation kirazira kikaziririzwa kikanaziririzwa ko hoba umuntu wo mu gihugu cyari cyo cyose ku isi yose yovumbura un agent de conservation. Tuvuze un agent de conservation, ce sont des termes techniques utilisés dans les recherches, n'amajambo y'ubuhinga bakoresha mu bushakashatsi. Tuvuze un agent de conservation, tuba tuvuze ziriya produit ziva hanze bakazishira mu mazi, mu maji, kugira ngo ntizibashe kubora cyangwa kunuka, ry'amazi ntanuke cyangwa amajwi ntanuke cyangwa ngo biriya birungo bihave binuka. Uranozofata utomati ushira muri blender usye ucushira ahantu utasijemo un agent de conservation, mu minsi uzosanga rurimo rurajaga mwinyo, naho uzorushira mu gashashe ugafunga neza. Rero ibyo rero birabujijwe, naho wowe utoye umuti wowe uvura kanseri cyangwa ugatora umuti uvura sida, kirabujijwe, kinihanikiririzwa ko umuntu wari we wese yovumbura ikintu cyari cyo cyose kija kwinjira mu mubiri w'umuntu atabanje kugicisha muri Organisation de la Santé Mondiale, icyo bita OMS mu majambo avunaguye. Biyise abajejwe amagara y'abantu ku isi. Mu Cyongereza niyo bavuga ngo World Health Organization, nuvuga ni WHO, nyamba no banihenze ni World Health Organization murantunga. Rero ababa mu bihugu byose b'abashakashatsi b'abanyabwenge, kirazira kikaziririzwa gutora ikintu cyari cyo cyose cinjira mu mubiri w'umuntu ngo ugikoreshe utabanje kugicanisha muri World Health Organization. Iyo umuntu yihenze akabikora wo mu gihugu runaka, icyo gihugu bagifatira ibihano bimwe bikakaye cyane, kandi na leta z'ibihugu zisanzwe zibizi. Niyo wotora ikintu kugira ngo ntibikwegera akaga, kuko OMS abashyizeho nabo bita n'abafise droit de veto. Ibi tuzobigarukako turiko turabereka abantu bagiye bavuga ngo uriya munara wa Babeli ngo warabaye, ngo wajya amabuye ngo warubatswe. Oyaye, ujya munara wa Babeli ntiwigeze ubaho, ngo kujya ngo kwari ukwemeranya ko bari mu isi, ngo nta nzu yigeze ibaho, ariko ngo kwari ukwemeranya, ngo kujya ngo kuvuga ururimi rumwe, ngo ete des accords, ni ukuvuga ngo kwari ukwemeranya, kwari uguhuriza hamwe ibyiyumviro byo kurwanya Imana. Mwibuke kuri bya biremwa nagiye mpishura, bijya n'ibyo byegeranya abantu mu bwenge bakagira icyo bahurije ko, ariko baje kwica amategeko y'Imana no gusuzugura Imana. Tuzobigarukako. Rero OMS abayishinze n'abafise droit de veto. Aba rero ni abantu batinyitse muri iyi si ya rurema, tuzobigarukako. Rero kugira ngo ibihugu byikingire, igihugu icyo ari cyo cyose iyo uvumbuye nk'umuti
cyangwa ugatora ukakora ubushakashatsi ukaronka nk'umuti ushobora gushira mu kinyobwa runaka kikamara nk'imyaka 6 kikimeze neza, uwo muti naho ubukora atani ingaruka mbi nimufise, ntushobora kuwukoresha. Iyo wihenze ukawukoresha ubukwegeye akaga igihugu uturukamwo. Niyo wabikoresha rwihishwa, hariho amasuperivision bahora bakora hariho akaturufu muzokumva bashiraho kaba Médecins Sans Frontières bajya ngo n'abasumyi b'urusaku, ce sont des espions baba baje kugenzura ibintu n'ibindi bikoresha ubushakashatsi ngo bariko baraba ngo ko amagara y'abantu atokononekara, kumbe baba baje kuraba un produit trouvé, nukuvuga baba baje kuraba ikintu coba caratowe coba kiriko kirakora mu gihugu runaka rwihishwa OMS itagihaye uburenganzira. Imana idufashe idutabare cyane, mubandanye mwumvirize byose muraza kubitahura inkomoko. Abazi ubwenge baraza kumva ibintu byinshi tuza kuvuga imbere yuko dushikira aho tuvuga neza impamvu Imana isemerera yuko abariko banwa ano mazi azatekeye ari amaji yose na biriya birungo byose mvaruganda ko baranwa ibiboreza, ko naba bakoresha bino birungo mvaruganda ko nabo nyene ari imboregwa. Twabonye ibitegwa n'akaboregwe, twabibonye ubusambanyi, ubwicanyi, urwanko, ishari n'ibindi byinshi n'ubukene. Rero n'ibi birungo nabyo iyo ibifata imboregwa nibyo nawe bigufata, ibishikira imboregwa nawe nibyo bigushikira. Iyo unywa ari amazi yose aza ari mvaruganda, ibishikira imboregwa nawe nibyo bigushikira. Imana idutabare cyane. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Mufise ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.